abanyagihugu ni mw'ibi bihugu nk'uko ndabibona amashyirahamwe azoba aje kudukingira gute? Urashika muri ibi bihugu vy'abarabu ugashikira muri ba bandi batazi icaha icarico, umenye ko ubujakaye ni babandi rero wumva bikoreye amaboko, uzinjira muri urwo rupangu rw'umwarabu uzosubira gusohoka ari uko usubiye mu gihugu c'iwanyu. Ugize amahirwe ugashika mu b'umuryango wagutse niho baza barakujana gukora n'iyo miryango y'iwabo, ukagenda uranabona basi n'ibarabara ukavuga basi uranabonye inzu uranabonye ibintu nk'ivyo. Nimba ari wa mwara basanzwe bafise kamere y'umutima mbuyera n'imera agahindura, wowe ukazohakugwa n'Imana. Imana nyene kuhaba kuri bwa buntu bw'Imana. Urumva rero n'ahantu ushika uzokora 24/24 utomboye basi ukore kuva saa moya z'igitondo ushikane saa 10 uca uryama amasaha 2 cyangwa 3. None gasha uzoba uzi kuri muri ubwo buzima camwe bazosanga umuntu yihaye akagozi. None gasha ryashyirahamwe bazomenya gute ayo mabi yose ariko arashikira k'uwo muntu wabo babahaye mw'urwo rupangu? Kuko imisi yandi mu Burundi uzovuga uti imbere wa mukobwa wahuye na vya bibazo wahuye na vya biki, uzovuge ngo uranarose basi n'uwo witura umubwire ngo bigenda uku n'uku n'uku n'uku. Uwo Murundi azoba ari nazovuga aje kugutora, azoba yaje avuye ryashyirahamwe rizoba ririyo mu Burundi.